aha muri ino si hariho abagambanyi benshi kuko ngaha hano harabo twita kara abagenzi bacu ariko twebwe mu mitima yacu tukaba tuzi kara abagenzi bacu ariko bo bafise izindi projet ziwabo hari umuntu aza kuba umugenzi wawe kubera ikintu runaka kubonyeko hariho n'undi aza kuba umugenzi wawe kubera ko yananiranywe n'ahandi ariko we kuri iri mushasha akavuga ati n'ukundi niko vyama vyagenze niyo rero bishitse nk'uyo muntu akaza kukubwira ko ari umugambanyi ntushobora kuvyemera akamari wa wundi kulikora atani umusimu yegera kubwira ngo bite umeze neza ariko akubwira ati umeze neza n'ukuri ndakwinginze fasha ntanasabe na 20 cyangwa se nkana undonderera ahantu nkurira 5 sudo code atanundi munsi wumva ushaka inyungu hagati y'abantu babiri ari atagenda ashobora gutahura ati kumbure si hari yafatiriye ari muri tournage y'abandi yari amahera y'abandi ntiyo yareka acha yariha none wasa kuja gukina warari amahera y'abantu yariha mama wi waragwaye par exemple nanje ndagwaye nzotahura yuko wa mbere yatanguye kwita hari mama wiwe iyo bari mukuru iyo batari mukuru ivyo ntibiba ntantu namwe biba bihuriye nzotabara yuko yagiye kugwaza mama wiwe nyoza kugwaza jewe ahamasigaye mama wiwe ahwere cyane ikintu kitabaho ariko bibabaje gusumba hajya yabikoze ajyamye mu nzu nta kintu nakimwe ariko arakora ariko akakuza kukuraba ivyo biniho bibabaje naho yafatiriwe twese tukuvatirwa nanje vyomba kwejo canke hirya yejo akabitahura isi rago isi abisi ukayeshi twakunda bavuga ngo isi yarabaye nabi oya abisi nitwe twabaye nabi twuzuye ubugambanye gusa prof nk'iyibujumbura we nasanze ridanje gari iteka mu mateka yandi nukuri hari abakinyi benshi Sky yari gutora bazi gukina bafise uburambe muri industry beza bakaranga bagororotse bamataye meza nagiriwe amahirwe nta kintu nakimwe namuhaye nta mafaranga suko nukuri narinzi gukina gusumba abandi bose gusa nyene kuri ndamushimira ndashimira n'abashefu biwe kuko nabo nyene bari bafite uburenganzira bwo kuvyanka kubati umukobwa nawe dukeneye ariko waraje ubona bakwakiranye ukwezi banyakiranye neza iteka ryinshi nukuri oya je filme sinajemo nk'ikiryo kandi nama nabivuze je sinabijemo nk'ikiryo oya nukuri kimana je mbere no kwikorera hama kwera ko je ndayifata nk'akazi hama ntihagira n'umuntu ambwira ati wewe asha we nakana kubonya ntangorane mana yandi n'umutima nudida kandi uko utadosanga ndiko ndiyemera mu bantu ugende umukinyi wa filme hari numpamagara nkikawusha nkajinyikanye nkagenda nkarengana kubera uzi curondera muri ndazi uzi carondera nafica toye kweri abazi ariko araje Hemba skata amfashe ukuboko gamba tujane. Nene Sky urashaka gufata ukuboko kurenze kumva yaraguhama. Ahubwo ashire ku mugongo. Jewe nariko ndiyigisha nyene by'ibirofa. Nishimikije nyene Sky. Kubona niriwe mu nzira. Sky nyene katanshigikiye agumaza dupararangane. Nyene Sky. Ariko basi tukandika tukaturabendika basa gafuma agenda kubikina. Ariko yabasi yanyigishije namwivye akantu gatonye ko nukuvuga ngo nimba ibyo bintu utabibandanije ikosa turihigire kuri dialect Joel Sky Capital Center where hard work pays off. Yeah, hello, ladies and gentlemen. Hope you are doing well, guys, wherever you are. Na kweturashima ndiho ni wakora bino bintu. Umunsi day by day twenyegeza for sure. 0 to hero, we are the champion. They call me Dikurio, Lawrence the Sun guy, Dr. Vlog, aka Diko, also known as the ambassador. Nizera yuko mumeze neza aho muri natwe tumeze neza nkuko nabivuze. Tubashimire kukanya mufata mugasharinga ibikorwa byacu for sure biciye kuri Kapital Center kugira bibandanye bigera kure cyane. Tuba turi kumwe na Capital Sound mu bikorwa bya byiza cyane umuziki bahinyanyura ariko kandi namwe bakaba bashobora kubakorera amateka biciye muri studio y'amateka bamaze gushikana mu gisagara ca Bujumbura. Tubahereza amafoto n'ama video mutobona ahandi hantu na hamwe yaba ama birthdays abafisa amamanza y'ama mariage ivy'amadote n'ibindi byinshi tuba twahageze kugira tubahereze amasanamu mutobona ahandi hantu na hamwe. Ariko no munsi nakira uno mukobwa kabisa ubona yuko babimeze neza
ndamuraba muri kamera nkabona bimeze neza niho ndiko ndamurabira ariko no murundi kazovuga yuko asa neza ntabwo yoba amubesheye na gato akaba yitwa undamureka avyivugire kuko nshobora kumuvuga nkamuvuga kutariko meze neza Eko ndavuga yuko no mu maso umuntu abiravye abibona hari akantu abafaransa bavuga ngo ça s'autosie canke ngo ça se voit à l'œil aka kantu nawe usanzwe ukazi ariko ivyo nivyo tubona inyuma wewe wiyize ukikabakaba guhera ku bintu kugeza ku mushatsi wiyize n'imbere umeze gute ico conyene birahagije widondera abantu badukurikiranye namaze kubona yuko harimo abakuzi ariko n'abandi bantu batakuzi for sure mwiriwe mwaramutse kuri buri muntu wese aherereye hamanigira neza Yvette ntabindi yesu we uraje nigira neza nyene Yvette abandi nabo bavango nk'aba ngo ndi umumama w'umwana umujanye ngo ndi inkumi sino bamwikorera promotion ubu ni uvuga yuko uri inkumi basore bavuga ati kajya kana barembuka bihuta nago ndi umumama ntabwo uri umumama uri single hari ukuntu umuntu ataba ari umumama mbwa akaba yarafashwe mpiri gusumba n'umumama yubatse agavuga ati naho no muca kibyo tubyihora oya tunabivuga wa mukobwa ibintu nibisanzwe kandi birakenewe uri single babarije je ntago ndi umumama cyane bikwiye sindi umumama ako konyene urozi umurongo namaze kukubonamwe swat iyo bishitse ukunda umuntu umwe canke iyo ukunze ufise benshi navuze harimo kimwe bigatuma kwemanga ngo ndi mu rukundo canke ntabwo ndimwo ubona ari kizamini gikomeye cane yaba ari vie privé nyene y'umuntu okay umeze neza ariko ku rundi ruhande mu buzima busanzwe nta gasonga meze neza no kuri bataraba bihinduka umuntu yitwa Jeje Anita Mupfaniki kubera ko rimwe na rimwe je hari gihe mpakwa kubitiranya nigeze no kubona munciye kantu muri kumwe ujye mukobwa Mupfaniki kuba maze kutubona ku maso bazi ko tuvukana ku batatuza ari hari n'ukuntu mudasa mbwa hari ukuntu menga umuntu yovyibagiga ukamenga mwaseye nimba ro kubavuga mu kirundi mwandurutse murasa bazi ko tuvukana ariko turabagenzi ariko nubwo bugenzi bwacu bivanye n'ukuntu tuba tubanye nomfata nka mukuru wanje kwasi ndivuga ngo ni mutonyi wanje cyabwo nagira mvuga ati nagira ni muri ega jeje no bukango nawe ujya bubyibuhe n'ikini baje hagusanga atani imyaka 25 afise agaca yikuza cana kigira igikumi ariko ndabizi ko ataye hari bagira abana oya sayere umuntu yavuga ukuntu hari nyene numudemire se ibyo nibindaba ariko icyo nzi cyose nibyo nakwishuye gusa nayakwiza nayafite oya mbo je siriazi nibyo nako ndavuga erega ari abantu hano umuntu yizira to ububyibuhe bukamuhindura ukundi kuntu mugo gasanga ni ba bantu banakubwiye tugiye naba ahubwo wabusanga uri kora dodora ku muryango wagasho ariko gusa arakuze imyaka irageze nashaka kumenya ngo ubugenzi bwanyu buhagaze gute niba bavangwa mbe abakobwa namwe mwitana aba besto cyangwa n'aba besti icyo turi cyose uko bovyita kose uko byovugwa kose icyo nzi cyo gusa nuko turabagenzi ni mukuru wanje nkaba mutonyi wiwe haba mu buzima busanzwe haba muri industry niwe mugenzi wa mbere natanguye kugera iyo bishitse ukunguka undi mugenzi urabimubwira biri ngombwa bivana n'ubwo bushiti mbashaka kugirana nawe ni ryari bitaba ari ngombwa uba wumva ati nubwo nungusa uno muntu numva ntobimubwira bugihe nyine ari wa muntu nciyeho nyene kuko sinoza ndamubwira ngo urumva ngo bafana ngo urumva ngo nakayamvugishije mba ndiko ndamurusha mu mutwe kuko afite ibindi bintu byinshi byo kwiyumvira bishitse nyine tukaba turi kumwe bikaba ngombwa yuko ambaje ati ujya muntu nawe murazinanya ndashaka kumubwira ati yego twahuriye nkanana ariko se akantu kose urumva sister mba ndiko ndamurusha mu mutwe afite ibindi bintu byinshi byo kwiyumvira iyo uhuye n'uwundi atari nciyaho
wa wundi uvuga ati ndungutse umuntu kuko avuze akantu ngo kanciye aho kwana umuntu do passage canke pastime ntibiba bikenewe uyuhe n'undi muntu uvuga ati ndabona ko ndungutse umuntu mu buzima ni wo wa mbere ubibwira canke urabyihuramira wenyene akazovyibonera nakubwiye ngo afise ibindi bintu byinshi byo kwiyumvira abako ariyumvira ubuzima bw'ejo hazaza ndetse n'ubwo no munsi rero kuguma ndamusha kuko umugenzi arazi no munsi abishatse akigira shamukobwa ko numva ubugenzi bwawe bugoye kwe oya asi kuvuga oya nta numva naje jana itanu yicare azi yuko umwanya n'umwanya mwona apana oya basi mugenzi baza nuko wavanye n'abandi je nta bagenzi basho nageta sinzi impamvu ntwenze bino bintu atwenga nyene sasa urumva ntabwo tuba turiko ndavuga bino bintu pale azare canke kugukina nubwo sometimes nyene entertainment gutwenga byo biba ari na ngombwa ariko hari akantu hano hanze kaba gahari muri no minsi wumva ngo ubugenzi bw'ubu ngo ntibugihari ngo urukundo rw'ubu vraiment ngo nta rugihari bakabihuza haba urukundo bavuga ngo rw'imisore n'inkumi urukundo hagati y'abasore hagati y'abakobwa ubwabo ukumva menga abantu ntibacizera neza niyo mpamvu ugenda tangenda kubaza kano kantu ati nkuno mukobwa uno munsi wo kwita nk'umubesti nimba no koresha term mubanye gute ubu mubona gute mugabo urumva yuko nawe dusa nabageze ahantu uvuga ngo ushobora kuba rimwe kumwe n'umugenzi ejo mukavana tukasanga nti muri kumwe komenga nawe ibintu bijanye no kwizera ubugenzi cyangwa urukundo hagati y'abantu byakuvuye ku nyota no kibizera impamvu nakubari yuko abantu barahinduka urukundo rurazima aha muri ino si hariho abagambanyi benshi urashobora kuvuga ati fise impamvu ushobora gusobanura jeje ni umugenzi wanje fise n'indi mpamvu ushobora kuvuga ati naka sinukirirwa ndatana umwanya wanje wo kuja kuvuga ngo kumurusha mu mutwe ngo ndiko ndamubwira ngo jeje urumva narose kuko ngaha hano harabo twita kara abagenzi bacu ariko twebwe mu mitima yacu tukaba tuzi kara abagenzi bacu ariko bobo bafise izindi projet ziwabo hari umuntu aza kuba umugenzi wawe kubera ikintu runaka kubonye hariho n'undi aza kuba umugenzi wawe kubera ko yananiranywe n'ahandi ariko we kuri uri mushasha akavuga ati n'ukundi niko vyama vyagenze niyo rero bishitse nk'uyo muntu akaza kukubwira ko ari umugambanyi ntushobora kuvyemera kubera iki nawe ntimuraja ntajya umuntu mumenya ari uko mumaze kuganira canke mugatembera canke mugakorana ibintu vyinshi rero kumva ko no kwizera umugenzi aho nyene tubonanye nkaca nja kumubwira ngo jeje ngo ndafise umugenzi biragoye cyane sasa uri kwavuga ikintu cy'ubugambanyi umuntu ameze uko nubuhe bugenzi bwanya bwo wewe wizera wofatira ku muntu kavuga ati nukuri nakandemeza ko ari umugenzi kubera ko afise ama character ameze uko nuko hariho umuntu mushobora kuba muri abagenzi mukaba ataki niyo ugize kibazo akaba ari we muntu tangura gutelefona ati yamara biranze ugasanga mu bagenzi batanu wahora wiyita kara abagenzi haserutse umuntu umwe haba mu vyiza haba mu bibi haba mu munezero haba mu mubabaro ukamubona yamaseruka uko abameze kose yamaseruka n'uyundi muntu wewe uba warizeye nyine nizi kumva ko wizeye cyane ukavuga ati uyu n'umugenzi wanje mbere ukagomba kanamurotishana wa wundi siye kubivuye ku majambo kuko buri muntu wese yicira inzira ashaka kugira ngo shike kwa jeje par exemple ndashobora kuba nabanje kuvuga nka wewe kugira ngo ndamushikire jeje bivanye n'ubugenzi rero mwari mufitanye na jeje jewe ndamushikiri nciye nza kugusambu nciye nza kuguteranya kwa jeje jeje wari umuntu basi umugenzi ashiki wawe sindabateranije ndabateranije kugira ngo nanje nishikire ndonke bimwe basi waruronka kwa jeje none umva karabugambanyi nkode mbo je ndiko ndavyumva nk'ubugambanyi gusa ahubwo ndiko ndumva ikintu citwa ubugenzi harabamwe n'ikintu citwa inyungu kandi koko nk'ubu nimba jeje ari umuntu wawe ari umugenzi wawe musangira twinshi ugira umbwira yuko atampamvu itumye muba muri kumwe ugira uvuye ko atatuntu dusa n'inyungu umukurako jeje uwo mugenzi ataca kumariye inyungu kumva yuko erega umuntu murafashanya sivyo nimba jeje agize ikibazo no munsi akantelefone n'umugenzi wanje ndi oblige kwita ku biti no ku mabuye ivanye n'ubushiti dufitanye kugira ngo ndamuserukeko nanje nimba ngize ikibazo nawe ari oblige kwita ku biti no ku mabuye kugira ngo ashikeko
nta nyungu wumva inyungu nuko aragwaje ni wambere umuserutse ko wirukanganya ibyamwe umusanze kwa muganga yarabigukeneye ko nta kanyungu wumva ngiye naye yarabinkeye kuko nubundi ndashobora kugenda atakiyo na kimwe ntwaye ariko ijya presence yanje yo gushika iwiwe gusa akumva yuko aremye mu mutima wiwe none ni wagera ugasanga keneye umuntu amwegura ntuza kumwegura ukamwiyegera ndamwegura nayo mvuye ari nyongo ahubwo nagira ngo n'urukundo rero ari mu mutima y'abantu wowe bikweze ku-rukundo yego ariko kuri we bibaye inyungu kuko ararose umuntu amwegura yari yamubuze n'undi umuronka na muganga yo mwegura na muganga erega biri differa hariho nk'umuntu ashaka kubwira ati yamari basi par exemple shakungurane 500,000 ukayamuka kwita no mubajama mbere nkanagomba nkaje ni wawe bivanye n'ushite zifitanye nkakubwira ngurana nkayishirako nkayamu ariko je nkacangwa mu kibazo nkambwiye ati ngurana 20,000 akambwira ko atanikingo ngore kandi utabona nahana ashobora kuyakura hagati ushaka inyungu hagati y'abantu babiri ninde nibaza ko ari uyo wa kabiri nimba nakurikiye none wumva ashaka inyungu uyo uragwana bakazi nabo akagira ikibazo nabo kagenda ubwo n'urukundo ariko wa muntu ubwe ati yamara ati jewe karabaye wowe ukamwitaho nawe akaca kubwira ati nukuri nahano kandi vemiro mva karamera make we yasaba n'umuntu ati nukuri nahano na hamwe shobora kuyakura akamari wa wundi kulikora atana umusimo yegara kubwira ngo bite umeze neza oya ariko akubwira ati umeze neza nukuri ndakwinginze fasha ntanasabe na 20,000 cyangwa se nkana undonderera ahantu nkurira 5 sudo code atanundi munsi wumva ushaka inyungu hagati y'abantu babiri ari sasa ahantu ugeze harakomeye mise nungukamwe ikindi kintu kivuga ngo kuri yo kaya kabiri wewe ndakumarira iki nawe uramarira iki nibwo bugenzi burya ndiko ndumva ahantu ugeze habwo numva ari nawo mugenzi mwiza uri kurasigura umvuga ngo aranserukako nanje jo nzomuserukako wamfete shaka kugera nashatse nkumvishe uburyo mugabo nije niko ndabitahura uburyo ubugenzi ko gwa bumeze kose harazamwe akantu kitwa profit akantu kakanyungu wenda guprofita kwiki nawe umprofiti kwiki mugabo ahantu bibera bibi nigihe wa muntu aba yica yumva ko wewe azoguma aguprofita wewe wenyene ariko we ntiyagira ikintu ushobora kumukurako sinzi nimba turiko turahuriza kwa kano kantu umva gute basi uramugwaje kuwa kabiri nawe niwagwara kuwa gatanu azoguseruka niyo mpamvu ni wagwara jeje ntaze wowe ugeze kumugwaza ntucuza kumwidogera kundi mugenze mu bisagira gatatu jeje bivanye n'ubushitima mufitanye jeje azo bitahura canke je nzo bitahura we ntiyo tahura kuja kumugwaza ari we yarafise we yaraje we ukavyanga bivana n'ubushuti mufitanye butuma gutahura no mu mafuti yego none ataje ndashobora gutahura ati kumbure si hari yafatiriye ari muri tournage y'abandi yari amahera y'abandi ntiyo yareka acha yariha none wasa kuja gukina warari amahera y'abandi yariha mama wiwe aragwaye par exemple nanje ndagwaye nzotahura yuko wa mbere yatanguye kwita hari mama wiwe iyo bari mukuru iyo batari mukuru ivyo ntibiba ntantu namwe biba bihuriye nzotahura yuko yagiye kugwaza mama wiwe nyoza kugwaza jewe ahamasiga mama wiwe ahwereje n'ikintu kitabaho ivyo nza azo bitaro cyangwa nazo bita ariko bibabaje gusumba hajya yabikoze ajyamye mu nzu nta kintu na kimwe ariko arakora ariko nkakuza kukuraba ivyo biniho bibabaje naho yafatiriwe twese tukuvatirwa nanje vyomba kwejo canke hirya yejo akabitahura chansanzura umuntu wo kugira umugenzi kamwe ngo umuntu yo kugira umugenzi canke bwaruzuye ntukibutanga abagambanyi baragwiriye ndakubeje abagambanyi baragwiriye n'ukutumara sinokubeje barabaye benshi bivuze yuko nimbuviza abagenzi batatu uzorinda usaza town yiyongere canke baje batatu uzorindira ko havamwe umwe uca umusubiriza n'uwundi ntawamenye isi iragoye isi abisi kenshi twakunda kuvuga ngo isi yarabaye nabi oya abisi nitwe twabaye nabi twuzuye ubugambanyi gusa prof nk'iyi Bujumbura we nasanze iri danje oya yego ntamuko nk'ivyo bintu wabimbonye gute komba mbona utarahondagurwa oya birasanzwe pe canke wabiboneye ku bandi nawe byarakubaye nose turarengana harige bihari bitubakwaje tusanga mu bandi abasa umuntu hageze hose bibaye ngombwa urika nyene ntakundi turacari ku ishuri tubambaye mu kombozi tubakomeza twiga nyene birumvikana cyane kabisa nuko bimeze ukabuda ndusangije ku bintu bijanye n'ubuzima nako bimeze niko ubuzima tubaye abantu bategeza kumenya twibukanye gatoya amwe mu mafilms wabonekanyemo imbere yuko ukira mu mafilime yo muri Iseke films zimwe mu mafilime yanakunzwe ari nayo ahanini yampuje nawe bigatuma tumenyana nkavuga ngo
n'umukobwa tumuzane agira ikintu yagiye abantu na cyane yuko mwebwe ikiyago canyu akenshi kiba kirimwo message mugenda muha abantu imbere yuko Iseke Films guhamagara mugakorana amafilme tuza kuvuga ko nayo nihe wari umaze gukinira kwa Sammy Mr Sammy okay kwa Alice la comédienne Alice uyu wundi akora ama movies yakinye kwa Sammy okay kwa Malove Malove kwa Swasine twajoke naye mugabo ari baguhamagaye bipfira mu nzira narakinye numva mvuze ati basi nta ijo nakinye ntaraza gukina ibindi navyo nibuka kweri uhise uvyibagirwa dukina byinshi navyo nibuka nandi byo mise ndabiheba twigire neza na neza kuri ariko sinibaza ko ari filme nyinshi wakinye wewe canke wakinye mu byo wo kwibagirwa keretse ahubwo nimba hari izitagushimishije udashaka yuko tugaruka no kwa Donarakinye kosa ry'ubuzima kwa Donarakinye kosa ry'ubuzima sasa iyo experience yose wagiye ubamwe ahantu hose wakinye ubona hari ahantu bihuriye no kugeza uhamagawe mu mu mafilme wakinyemwo biciye muri Iseke Films bihuriye gute amen hari ukuntu umuntu aboneka mu bintu ugasanga bimuhaye izina rituma aronderwa n'ahandi hantu muri Iseke mu kukurunda no ko bari bakonya hano canka ari indi connection waronse ikwinjizayo muri Iseke Film shaje narahinariyo Joel yamamagaye Sky yagabo twarapararanganye twatiko turiyandikira ubu yambira musi muteza goki sinzi rero mwari musanga muzinanye Sky bishobora gusanga ari ubushuti twari dufitanye cyangwa ugasanga yamamagaye kubera sinzi nta kimwe nzaho ni ariko mwari musanga muzinanye byikiye kinini oya ni cyari gihe kinini subura bafanye ne bwo kwandika ubuntu bw'uparangana nyene bw'ubufilime we warafataga paper ukandika yarasangwa kuzi kwico kintu oya twariyandikira je na Sky nyene tukiparangana twabuze icyo dukora none ko Sky yabibandanije akaduka kugeza igihe aharuka mu director beza n'abanditsi wewe wahise ubireka gute Hemba Sky atamfashe ukuboko gamba tujane Sky washaka gufata ukuboko kurenze kumva yaraguhama ahubwo ashire ku mugongo nimba nyine ukeneye ko gushira ku rutugu aya basi jewe ni kuri ndikengera sindakubeja come on nta basi jewe nani ngana nibyo nari gushobora nyene kandi wumva warandika mugaparanga ngo tuntu wise ngo ko turaparanga na Sky cyo none uko tuntu Sky yaparanganije ko twaduze tukava ndiko ndibaza kubera ko utayibandanije bivemo ikintu kinini mugabo ugahitamo side yo gukina canke wumva you can woba mu best muri acting gusumba scripting kwandika ama script jewe nariko ndiyigisha nyene by'ibirofa nishimikije nyene Sky muginye tuba twabuze ibyo dukora ndambwira Sky dupararangane basi tuwe turandika mugaca mubikora tukaja tubikora nyene kagenda aranyereka batangura uko bigenda rero mugabo bidabara birarohisha we nawe nkaba mbona uri umunebwe karuhariwe atinya kuruha umuntu basha oya basi kuri sindakubesha biraruhisha so uri kurandika uri urazi kwandika ikintu utagira ugitwara aziguruwa uri kurandika ikintu utazi uzogitwara koko zinari bwamumenye kwe none ndakubaza naho wogitwara none kirate Sky abuze kwati erega Sky nyene washobora kumushira film akayikugurira no dufate story inkuru Sky abuze ntabuze undi muntu yobwira ati abantu jya mukobwa arabizi bino bintu kwandika akaguconnecta hari gihe je nabandi muje nakambwa tujya mukobwa mu mwitonda akaguha connection niumva yuko ushobora kuba wananiriwe mu nzira Sky nyene katanshigikiye agumaza dupararangane ariko nyene Sky jenzo mondera avuga impamvu ataja gupararanganya ibintu nuno mukobwa we no mbise basi tukandika tukaturabindika basa gufuma agenda kubikina ariko yabasi yanyigishije namyivye akantu gatonye ko kwandika no kuvuga ngo nimba ivyo bintu utabibandanije ikosa turihigire kuri dialect Joel Sky nuko biba bimeze kabisa niko ibikorwa byubakwa ugasanga umuntu avuye hano ageze n'ahandi sasa urahamagaye muri Iseke Films nubwo Joel ko avuga ko menga hari ahantu atakwitwaretse mu ngurumva ko mwavuye muhura mu bikorwa binini cyane
Genda kwibuka nimba ntibeshe muri Don't Force Love yindi ni nijya filime n'agahinda yitwa gute Agahinda. aho warabonekanyemo wavyakiriye gute gukira mu ma project manini nkajya agaca anakundwa kandi nawe akagusigira igikundiro mu bantu ryari iteka mu mateka yandi wow iteka mu mateka yandi ego akantu ndagakunze hama nukuri hari abakinyi benshi okay Sky yari gutora yeah bazi gukina bafise uburambe muri iyi industry okay beza bakaranga bagororotse bamataye meza ariko nawe mbona bifise ariko nagiriwe amahirwe ndeka gutwenga nagiriwe amahirwe nta kintu na kimwe namuhaye nta mafaranga suko nukuri nari nzi gukina gusumba abandi bose na kimwe wamuhaye kweli aya niko kina Really? mubeshe ego mana nimbere y'Imana ndera okay rero byukuri ndanamushimira cyane sinavuga ngo hari abandi bacavuga ngo gukora ikushimiye Sky ngo abandi bose ngo naco bakoze nukuri nabo Sammy utamushimye nukuri yubahwe ndamushimira gose yaranyakiriye muri Mr Sammy yiwe nukuri nawe yubahwe nta munsi numwe ntigera basi buri muntu wese yanteye iteka yego ryo kwinjira muri level yiwe buri muntu wese abafise agaciro k'ikintu kigwa ciye ya twigarukire kuri Joel niwe ariko aravuga nukuri ndamushimira cyane Sky ndamushimira vyimva mutima yaranteye iteka pe hari nabo batanguranye yari guhamagara ariko iyo munsi aranyiyumvira ko aramamagara nubwo afise amakosa ego katanyigishije kwandika oya kona uraze rero nyemereje nzo muhamagare mugasubiremo nako nyene mugakemure biraryoshe ko ufise inyota yavyo mubikoze arazibagiye aragomba rega umvise rero ukacumba ndamufitiye inzigara bize umuhererezi wanyu oya nukuri kimaje sindumuhererezi ebyereka tubireke oya gusa litwankana rega komtere kankano ya n'umuhe mwoyambirana ukamusoma turumone mwiza oya ibyo gusoma nabirimo gusa nyene ko ndamushimira ndashimira n'abashefu biwe kuko nabo nyene bari bafite uburenganzira bwo kuvyanka kuko ati umukobwa nawe dukeneye ariko waraje ubona bakwakiranye ugweze banyakiranye neza iteka ryinshi nukuri ndabashimira muca mukora amafilme aba hit nako ndavuga ngo zimaze kugenda uko zagenze wiyumvise gute kuko nahandi warakoze kandi nko kwasama ariko ko gibonekanamo navyo nyene bikagira ahantu bigeze mugabo nkikago zino filme zibiri ni zimwe mu mafilme utazibagira kugeza no musi sivyo wavyakiriye gute ubonye public abafana bariko barakwereka urukundo nka rujya uno munsi urimo mu bantu bashobora guca nko mwisoko mu Kamenge kumva abantu tiye ndakuzi muri filme ntibiragushikira guca nka ukumva umuntu ngo menga ndakuzi birakuryohera anyway canke bumva uri jeune basi umwanya umwe nyene ntawozibira abafana kandi narijya niteka ariko hari gihe nyene ugere kumva birajanana nijya ari bijanana hari n'igihe uba ari nk'ahantu uri nko uri kuri hekenyera kumbati oya hage uba nyene uri nko basi mwasohotse muri nka basi muri kumwe n'abandi bantu okay badakina film kaza mvura umuntu wese ko gutunga urutoki hayo mwanya cyambo nimbe yaba abantu hari n'igihe abo bantu muri kumwe ubusanga badakunda cyane abantu bakina film oya je filme sinajemo nk'ikiryoha kandi nama nabivuze je sinabijemo nk'ikiryoha oya nukurika Imana jembera nubwo boreka no kwikorera hama kubera ko je ndayifata nk'akazi hama ntihagire n'umuntu ambwira ati wewe asha we naka nakonya ntangorane Mana yandi n'umutima ntudida kandi nuko utadosanga ndiko ndiyemera mu bantu ugende umukinyi wa filme hari n'umamagara nkikawusha nkajinyikanye nkagenda nkarengana kubera uzi curondera muri ndazi uzi carondera ntafica toye kweri abazi ariko araje nimba atari bangurondera iki muri sinema aya ndeka kuganiriza abahererezi birago ndakureke oya curondera muri sinema jewe nigirike Imana mbabarira aje sindakwishura kandi ufise uburenganzira kandi n'uburenganzira abantu baranyenginga barabikurayo ifite uburenganzira mu bicara gikwepa cyane nakubaza igikurikira ngo hambavu ibikorwa byinshi bagukundiyemwo
haba ibyo ko turavuga n'ibindi byinshi ubandanya gukora hari abantu batangiye kugira inyota yuko menga bo kubona wakoze filime yiwawe nawe babandi bagukinisha ukabakinisha urabitegekanya cyangwa urabandanya ukine wipakiza niyo mvugo bakoresha ikintu nuko ikimana ndeke kubabesha usivye ko atanu ubushobozi bwavyo afite ndeke kukubesha no mu mutima nikidida usivye ko atanu ubushobozi nta kiriyo navuga mana yanje no kinamereye he haburi iki ko numvise kwandika wandika ko abakinyi bafite nubwo bubwira wa mugenzi wawe kwa uvuze umwanya munini yoza akagukinira Sammy ntiyoza Sammy akaza unukuvuga team urayifise amafaranga nayo nabandi hari abaterereza wenda abona yuko ufise abantu filime yo kunanira hega muko kamera ngizi ziragufashe n'ubu zifata amasanamu meza ama location inaye nyene byankira ndakubwira ikintu kiwe ira kintu cyose ni impano y'umuntu jewe nshakuje bibira ati kugira TV wawe no gukina oya basi notora gukina nuko w'impano yawe iri mu gukinira abandi ariko kwikinira reka tubasi tugendire ngira bizuba bira kwikinira havyo reka basi kubavuga ngo ntibirarengerana reka twizere basi ngira bizoza reka twizere naba niryo naringize ubwoba twizere yuko nawe iyo producer yigira ngira ni naba amahera yatuma mu miliyonera ngana gute reka ngira n'Imana yantera iteka ikabunta ko nabukingira ngo bizoca biza ntuzi ko umuntu afite amahera ari hagira imigambi mugahe n'igihe hagira imigambi mibi imigambi mibi ntibaho ya irabaho basi kuri je navuze kuri wewe okay birumvikana duhereze mu tuntu n'utundi ruwe mukinyi wa filime mu bakobwa mu Burundi ukunda wawundi uraba ukavuga ati sha je nubwo nogera hano hantu no yageze nkaca mpagarika canke nkabivamo nuko inozo banarateye intambwe shana muntu maragera aho nshaka oya basi ninde ubona azohagera n'ingoga jewe nabandi ko ndabesha gusa nyene reka ndakabwiza ko jewe je ngitangura gukina basi ntaraza gukina basi sikuvuga ngo mavuge ngo ni ko ari mugenzi wanje nawe nyene ntamubaza zo bikubwira oya notebye umuntu yitwa Jeje Anita ntaze kuzamo oya niwe nyene agomba jemu kubera ko nawe nyene azo bikubarira kandi mugase kuzibera ntarumva uburyo bivuga ngo utaraza nawe nyene azobwira je nararaba narayimubari nararaba umva nyene ndagohewe ko yagitinga nabagwana ari umuntu mubi burya Anita babana shamumenya nk'umuntu mubi nimbuzi ibintu bya mbere nkunda na filime zose z'igitanzania za hageze ahantu hamajini kunyika kugwanya nuko kimana aho hantu ndaryohewe oya ego ndaraba kudasa n'umunyamahanga nkawe wakubita umuntu ingoma akababana rero na jeje nimba zo babivuka yisanze ari kuri ekra ku buryo bambwira ati iyi telefone rero hamwe je Didier zakigaragambya akavuga ati nigwiwe cyitwara rero narakunda juste yari kuri screen yawe sininda kumvise neza yari kuri ekara telefone wow utaranamumenya ngo murabagenza ku buryo n'abanyene duhuye no kuri profile barageze ko barabaye abastare tutabizi kabisa ku buryo bambwira ati nukuri hamwe yo zagatera manifestation ko telefone ari gwiwe yo yitwara ndavuga nti nakibazo kweli rero basi narakunda ukuntu nyene yagwana haragera mwanya mwe nyene kamengo nyene aratekereje ariko mu buzima busanzwe aratekereje aratekereje zikora abantu bazi nyene ko ari ingwanyi karuhariwe makata matera n'imigere ariko arasanzwe gusa yarakunda gutwa turamuhanura naza buri umugabo iyo mubura gutafite kandori afise inyenye nduguyango duhuye kintu macambe manza kumwe nubwo twifotoza mu gaje twenga ndabe hama ibindi bibandanye mu sekandore nyinya yawe imagine rero ko acumbira ko yebura umugabo byagenze gute n'umugabo yagukundira inyenye yonyene nta bindi baraba wabonye ijya tayajeje bava ndondera ifoto yewe ndayishiremo nda amakuru fizi hagejeje afise taye reka tubirekejeje ntaze ntituze guhurira mu ibarabara abonye ikigana cy'ambundo ibyo twabihebe kabisa no ku ruhande rw'abigeme mu bagabo canke mu bahungu umuntu akwispire ngo avuga ati ebana dati wana bikora neza kabisa bose barakora neza nuko gusa yene hari umuntu bose barakora neza
bumva tugiye gufata kera abo tutari bwabone bayiva twavuga ingozi barakura neza basami barakura neza ariko bareyi ba Chris bose tubona ko bariko barakura neza ariko hari umuntu ariko aratangura n'ukuri muze mu muhe courage nyine akore neza umutipe ariko arakina muri different nyimba ari muri Major nimba ari he who's that one ni ndo muntu muri Major TV muri Major hari witwa Keve 14 hari witwa Mr Kan ariko arakora neza bamusapoting yarige sinzi ngo no muri Iseke ari ego muri Iseke ni nimba ne ego aho film ari mu ntimba mutipe ariko arakora neza bamutera intege abishoboye ariko arakora aje amenyekane nk'abandi bose navyitwaramo neza ndibazazogera kure abandi bobo baramaze kuba ivyamamare bari nabone nyene barakora ukuntu wikunda abantu rimwe matana amazina manini babaragira mu ukababona nk'ikindi kintu ushobora kufisindi ingabire yo kubona ikintu kiri mu muntu wewe guse ijya film yakinye ijya byujya mu dem ijya filme baheruka gukina bari iri mu tunaci batamba yitwa gute inkuru y'umubabaro nukuri ijya filme niyigiyeko ndumva shishimutse nubwo ziba 8 z'ijoro ndayiraba nukuri kandi ukayirabwe kwirabira umuntu umwe yitwa Kan Bogare Kan basi araviva ivyarimo ego nabandi bari nitwoje tuza gusapotinga abasha abantu barenganye nkabayiva bareyi ba Chris basami bande nukuri bajye bari kuzindi level ugiye kuraba n'amafilime yabo ya kera aratandukanye cyane nayo bariko barakora nukuvuga dutera intege bano bandi bantu bariko bararuka nukuri sindiko ndababesha ariko namwe basi murabibona murabona yuko ijya filme y'ibigubuzima nyene umengari abafana babivuge sino je nk'ivyo simba ndanavyita basi jewe ndi umufana wiwe kandi uravyemerewe pe ego basi abantu ndokunda biye ariko hari amajambo amwe vraiment yavuga ukumva neza kabirimwe ni nka Sabasi ariko arasenga ababirimwo neza bari nyene bya bindi nyene nawe wumva ushishimutse mu mubiri rero nawe nukuri ariko akina ibintu nyene bimwe nyimba baramuteye indobo nimba ari mu rukundo nimba ariko aravyiga nanje ngo kansara ibintu nyene nyizo sinzaho ariko abirimwo pe mu mushigikire birumvikana cyane ma sister ushimira ku kanya uba waduhaye yamarutangiye kugira abafana ubasigire nk'akajambo kamwe bije tuguherekeza nukuri bafana bacu turabakunda cyane pe nimwe mutumye twitwa abo turibo nimwe mutumye nitwayigira neza Glace Aisha bivanye na buri muntu wese hanze nukuri turabakunda mukomeze mudushigikira turabakunda cyane bamwe mpora mu telefone mwigiye gutandukanya Yvette na DJ abantu bimana ndabibasabye mwigiye gutandukanya abantelefona ngo tukanahari bafana mwigiye gutandukanya Yvette na Jeje bazavuga kurungikirana gift usanga igiye kwa mpanda yimuhereza ko yananye narabiye wewe uzito nuko ndabasabye mwigiye gutandukanya DJ na Yvette basi mvume mudutandukanya mu kanwa kumenye Jeje arakunda gutwenga nuko Imana narabimusaba ahari nyinyi kwajeje iwawe harakandi kantu harakuma iyo ni diference sinaganje kushira baze bafatire ngaho pe nukuri mudushigikire mutaravye kinakiriya mushigikire impano z'abakiri bato nukuri Imana turabakunda cyane mutumye bamwe tuba mu gisagara nukuri Imana twaraduza kugatumba turabakunda kabisa ati nimwe mutumye tugumye hano hantu namwe mutumye tuzonasubira no mu kindi kiganiro ndabashimiye cyane wherever you are muri gwa rukundo mubandanye musharinga musubscribing kugira muzohemo abambere muri benshi mwironkera bino bintu we love you so much hasta la vista Capital Center where hard work pays off.